Yesu nashimwe ahimbazwa ninazo ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo natwe turakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Je naje ngwaye ukuguru cyane ndikisima kandi wari kwiki isima hey ayo masimu yakomye kubera ko ngusha yego igitangaza natangwe na nkishika ngaha kuko nkiva muhira ntibyakunda ko mpagarara ariko shitse ngaha maze kururuka imoto nta muntu nahamagaye afadikize narinjiye ndarondera umupastori turabanza turayaga ndatura hama ndabandanya ndasenga barasengera baje kusengera telefone nari nazanye yarizimye ndayishariza ngaho mandaryamye nkiryamye numvise nk'ikintu kije kinyopera mu kuguru amakoraniro yaheze ushize telefone nga ucuraryama ego Garis my God waje gusenga ucuraryama ego ucurumva ikintu kiraje kirakopera ego Jesus oni Yesu kimaze kunyopera ariko ndi ngaho nyene ukuboko nako kwari kwafashwe kwari ukuguru kwibubafu ukuboko nako kwari kwafashwe nkiri ngaho nyene pastor ariko arasenga ari ukuntu yeretswe aragaruka arasengera azana n'amazi arampa ndongera ndayatahana ku munsi wa Mungu naragarutse ariko narumva ko mbangamiwe n'isima ikindi ko ku kuguru ariko naye handi hono tambuka neza ububabare bwaheze ariko ukuboko kwari kuvyimbye cyane ku munsi wa mbere hoho ukuboko ntivyakunda ko ngorora Jesus ariko ngenda ndakaraba amazi bampaye basengeye ngaha nza ndayanywa ku munsi wa gatatu ukuboko nako birahera Jesus n'amashini wakoma gutyo oya narinze ntaha bavuze ikintu dukoma bavuze ko mamashi wacugira gutyo naraduza sinakoma amashi tubwire rero isima bace bayikurako isima barayikuyeko basanga hameze neza kuko ntabwo nari naguye ntabwo nari natenze byari ibintu byari byizanye ubu rero ndashima Imana ariko nubwo ubu ku maguru vyagiye biza biraza mu mutima bikaza mu izosi iyo ngeso y'ibintu vyimuka ngaha twarayiyamirije vuga ngo mwabinumwe vuga mwabinumwe mwabinumwe ni mwarungiswa handi ni mwarungiswa gendi kuzimu gendi degemve arakiza